Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango ahure hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 z'ukwa munani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano Pareko FF, umutwe witwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukorana na leta ya Kinshasa, birimo no gufatira imitungo yawo. Umuyobozi wayo ahakana ibirego. Tugiye kubandikira tubereka ko bibeshe n'abana b'abantu, tunabereka ko abakoze ibyo bintu ari runaka na runaka, bazahita bakosora nabo n'abana b'abantu. Abanyamurenge baba mu Burundi bibutse ku nshuro ya 21 bene wabo barenga 160 biciwe mu nkambi y'impunzi y'Igatumba. Turagenda muri Philippines ahavugwa abimukira b'Abarundi bamaze igihe cy'umwaka urenga bafungiwe ku kibuga cy'indege Manila mu murwa mukuru. Ni ibintu biteye ubwoba, tubaho nabi, abasekirite badutuka bavuga ko dusa nabi, turabijuju, hanyuma hakagera igihe twe tujya koga muri toilette. Hari n'ikiganiro cy'abagore ndetse n'imikino nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma y'uko Prime Ndikumagenge atugezaho ingingo z'ingenzi zandi avugwa ku isi. Arabagezaho ari muri studio za BBC Nairobi. Abategetsi baburayi bavuga yuko bemeranije aho bahagaze hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubyo bifuza gushikako mu nama ya Trump na Putin kuwa gatanu. Minisitiri wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze yuko ubu hari amahirwe meza ko hahagarikwa intambara muri Ukraine, kandi ko hari ugutahura neza kw'ingingo zerekeye ubutaka zidashobora gufatwa Ukraine itarimwo. Chancelier canke umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Friedrich Merz yavuze yuko Trump azoshigikirwa n'ibihugu vya Buraya basangiye kwibonera umwatsi hamwe muri iyo nama izobera muri Alaska. Ico basaba gusa nuko inyungu zabo z'umutekano zubahirizwa. Habaye ibitero by'urutavanako bya Israel muri Gaza na cane mu gisagara ca Gaza City mu mwiteguro w'igitero cyo kwifatira iyo ntara. Igisirikare ca Israel kivuga yuko kiri mu bikorwa bishasha aho hantu. Imbere yaho kuri uyu wa gatatu, igisirikare ca Israel cari cemeje integuro y'igitero gishasha kugira gifate iyo ntara. Inyuma y'imisi mike abajejwe umutekano muri leta ya Israel nabo bemeje gufata igisagara ca Gaza City. Ubushiranganje bwa Hamas bujejwe amagara buvuga yuko abanyapalestina nibura 133 bishwe, abandi 8 barimwo abana 3 bakaba bapfuye bazize kubura ico kurya canke ingaruka zo kurya nabi. Perezida wa Liban Joseph Aoun yagabishije ku kwivanga kw'abanyamahanga ku bibazo biraba Liban ubwayo mu rugendo rw'umutegetsi wo muri Iran. Ni mu gihe leta yiwe iri kiritegurira kwaka ibigwanisho umuhari Hezbollah. Uwo muhari ushigikiwe na Iran, abategetsi berekanye yuko bateye kubiri n'uwo mugambi. I Beirut n'inkuru ya Hugo Bachega mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Uruzinduko rwa Ali Larijani rwakurikiye iminsi yarishize guverinoma ya Libani yemeje umushinga ushyigikiwe na Amerika wo kwambura intwaro umutwe wa Hezbollah ufashwa na Irani. Perezida Joseph Aoun yavuze ko imvugo ikoreshwa na bamwe mu bategetsi ba Irani barwanya umushinga idahumuriza. Ashimangira ko nta tsinda iryo ari ryo ryose rizemererwa gutunga intwaro muri Libani cyangwa ngo ribeshwaho n'inkunga rihabwa n'amahanga. Hezbollah yajahajwe bikomeye n'intambara yayishyamiranyije na Israel umwaka ushize. Ubu Libani ikaba iri ku gitutu gikomeye ishyirwaho na Amerika ngo iyambure intwaro, kandi ikabikora vuba na bwangu. Hezbollah yamaganye uyu mugambi ku mugaragaro, bizamura icyoba cy'uko igikorwa icyo ari cyo cyose cyakwibasira uyu mutwe gishobora gukongeza ubugizi bwa nabi imbere mu gihugu. Aya makuru mwumva na ya BBC.
umukuru w'igisirikare ca Sudan Abdel Fattah al-Burhan bivuga yuko yabonanye n'intumwa ya leta zunze ubumwe za Amerika muri Afrika Masad Boulos mu Busuwise kugira bavugane integuro yo kurangiza intambara. Hamwe byo kwemezwa yuko uwo mubonano wabaye bwo bari ubwa mbere General Burhan avuganye n'ubutegetsi bwa President Donald Trump. Utundi twigoro tw'ubuhuza twa Amerika na Arabia Saudite muri iyi myaka ibiri heze twarananiwe guhagarika intambara hagati y'igisirikare ca Sudan n'umugwi witwara bwa gisirikare Rapid Support Forces. Iyo ntambara yo muri Sudan imaze guhitana abantu ibihumbi, abaharurwa muri za miliyoni nabo barahunga ingo zabo, abatari bake bakaba bageramiwe no kwicwa n'inzara. Imiriro y'ibyaduka irabandanya kwanzaganya ibice bimwe bimwe vya Buraya, harimwo ikigobe ca Espagne na Portugal, Ubugiriki n'ibindi bihugu vya Balkan, mu gihe ubushuhe bukomeje kuba umurengera. Abantu ibihumbi bahungishijwe, amabarabara amwamwe nayo arugarwa. Inkuru ya Dani Abahad mu yishikirizwa na Yvette Kabatesi. Ubushyuhe bukabije n'uruzuba birashira igice kinini cy'Uburayi mu byago byo kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Ibihugu bituriye inyanja ya Mediterane nibyo biri mu kaga cyane. Muri Espagne, inzego zishinzwe ubutabazi n'ingabo zihanganye n'inkongi y'umuriro ahantu hatandukanye, harimo n'amajyaruguru y'uburengerazuba. Umukorerabushake wo mu bashinzwe kuzimya inkongi Ireon yapfuye ubwo umuriro waturukaga mu byerekezo bibiri wihuzaga. Mu Bugiriki, amazu yo mu mujyi wa Patras arageramiwe. Umukorerabushake umwe yavuze ko ibiri kuba bisa n'imperuka. Uruganda rukora sima ndetse naho batunganiriza imodoka zishaje naho hahiye. Naho ibirwa by'ubukerarugendo bya Zakynthos na Chios nabyo byamaze kugeramo iyo nkongi. Ndangirize kuri no nkuru y'ishami rya ONU riraba impunzi HCR rivuga yuko abantu batari munsi ya 200 baja kurondera ubuhungiro bapfuye basomye nturi canke baruhamye igihe ubwato barimwo bwubama, bariko baragerageza kujabuka ikiyaga Mediterane bava muri Afrika baja mu Butaliyano. Bamwe mu bashika hafi 100 bari muri ubwo bwato, gushika ubu ntibarabonwa irengero, ariko benshi barokotse. Umutegetsi we muri ONU yavuze yuko HCR iri kwirafasha abarokotse. Ibyo vyabereye hafi y'izinga rya Lampedusa, ariko igihugu bari baje bavamwo ntikiramenyekana. Twita urakoze Prime, ndi ku magenge kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkuru dufatira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iki gihugu cya Amerika cyafatiye ibihano umutwe witwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukorana na leta. Pareko FF ishinjwa na Washington kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke urangwa muri icyo gihugu ndetse no gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butakurikije amategeko. Amerika ivuga ko uwo mutwe ugizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abahutu wagenzuraga ibirombe by'amabuye y'agaciro byo mu karere ka Rubaya kuva mu mwaka wa 2022 kugeza muri 2024. Ariko Pareko FF yo ivuga ko habayeho kwibeshya kw'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sendugu Museveni akaba ari umuyobozi wayo. Navuganye nawe mu kanya kashize ntangira mubaza icyo avuga ku itangazwa ry'ibi bihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubivugaho kuko ibyo bihano ntabwo bitureba. Amerika igomba kuba yibeshe ibesha kuko hano hari ibyama bibiri, icyama cyitwa Pareko FF n'icyama cyitwa Pareko Tukuru. Icyama cya Pareko Tukuru rero nicyo cyakorewe mu Rubaya, rwe nka Pareko FF ntabwo twigeze dukorera mu Rubaya n'umunsi na gumwe, bityo bijyanye n'ibyo bihano ndumva bakosora bakabishira ko bakoze ibyaha. None mwebwe mukorera hehe? Twari dukorera muri secteur ya Gatoyi, ni muri Masisi, tanaha na hamwe ari Kinombe, wenda ngo tacukuje amabuye. Ariko nagiraga ngo ubyumve neza, Pareko Tukuru wari uhagarariye witwa Mahoro Faustin, leta yaramufashe imufatana nazo mabuye y'agaciro iramufungana n'uwafunguye Kinshasa. Kizi impamvu rero batabyanditse ko bikoze nabyo utarigeze ahagera. Ariko ibyo ari byo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari injiji kugira ngo ibe iyobewe ko hari iyo mitwe ibiri ya Pareko na Pareko FF. None kuki bahisemo kubafatira ibyo bihano ntibabifatire uwo mutwe wundi wa Pareko Tukuru nk'uko bivuga? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigizwe n'abantu
kandi umwana w'umuntu yakwibesha. Baravuga ko leta zunze ubumwe za Amerika ivuga ko ifite ibimenyetso simusiga birimo amafoto yafashwe n'ibyogajuru, birimo amavideo, birimo ndetse n'ubuhamya bwatanzwe n'abantu. Ibimenyetso simusiga bavuga ko uwo mutwe wanyu ari wo wakoze ibyo bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro ku buryo butemewe n'amategeko. Ibyo bimenyetso ntabwo mubyemera? Nta n'ibyabayeho, ubwo ibiriho nuko pare tukuru arabigumiye kuri pareko FF bagenda bajya mu binyanga aribyo bita ibinombe, bagezeho baracukura. Ibyo nta wabihakana, n'isi yose na leta ya Kongo irabizi. Ni ukuvuga ko iyo pareko tukuru yigumiye kuri pareko FF, bo rero bakomeza kugira ngo ni ya pareko FF iyo kandi ari pareko tukuru yagezemo. Aho ngaho niho bakoze akantu ko kwibesha n'abana b'abantu bakosora. None ko rero ibyo bihano byamaze gutangazwa, ubwo mwebwe mugiye kubikoraho iki? Tugiye kubandikira tubereka ko bibeshe n'abana b'abantu, tunabereka ko abakoze ibyo bintu ari runaka na runaka, bazahita bakosora nabo n'abana b'abantu. Nibatabikosora muzabigenza gute? None se ntiwarumva umuntu w'inzira karengane, bazaba bari kurenganya abantu, ariko bazakosora kuko bazareba ibyo turandika, tubehe n'amazina, tubahe n'ibimenyetso, bazabihuza n'ibyo bafite, bazasanga bibeshe. None ibyo bihano mwebwe babafatiye mubifiteho impungenge ko bishobora kubagiraho ingaruka mu bikorwa musanzwe mukora muri uwo mutwe wanyu wa pareko FF? Oya, nta mpungenge byatugeraho, ariko noneho kutubeshera ibyo tutakoze nibyo tudashaka. None si kuvuga ngo njyewe Museveni ngo bagende ngo bafate ibyanjye biba muri Amerika mfite yibihe ko ntari nanagerayo. Ibyo ntacyo, ariko turavugisha ukuri kugira ngo babyumve. Baravuga General Kigingi agera muri Amerika afite y'umutungo gungana iki, gere des avoirs, turabyumva, ariko twe turavugisha ukuri, tubabyira babikoze aribo bafatira ibyo bihano. Ubu twe nta mpungenge, ahubwo nuko tubona ko bari kureka ababikoze, ariko ntabwo babizi. Ni ukuvuga ngo mwebwe nta n'imitungo mufite muri leta zunze ubumwe za Amerika, nubwo bayifatira ntacyo bivuze? Bafatira itabaho. Twebwe turi pareko FF, ababikoze ni pareko tukuru. Mwebwe mukorana na leta ya Kinshasa? Dukorana na leta, turabazalendo, dukorana na leta, nta kibazo. Sendugu Museveni, umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi pareko FF, ariko nisegure kuri iryo jwi rya telefone, kuri uwo murongo wa telefone utari umeze neza cyane. Tujye mu Burundi. Abanyamurenge bahaba bibutse ku nshuro ya 21 bene wabo biciwe mu nkambi y'impunzi yo mu Gatumba. Iyi nkambi yari ku rubibi rw'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nta ntumwa zaje ziva muri Kongo nk'uko bisanzwe bigenda. Kandi rero abitabiriye umuhango w'uyu munsi wabereye mu Gatumba nyine bari bake cyane ugereranyije n'indi myaka yabanje. Umutwe FNL Paripehutu warwanyaga leta y'u Burundi icyo gihe ukoresheje intwaro wemeye ku mugaragaro ubwo bwicanyi bw'abahutu barenga 160 mu mbabarire, nubwo waje kubihakana nyuma. Ariko kugeza ubu ababuze ababo baracyarindiriye ubutabera. Inkuru ya Patrick Waso wagiye aho uwo muhango wabereye. Aha turi ku ntatemwa ishinguwemo impunzi z'abanyamurenge barenga 160 biciwe mu nkambi y'impunzi ya Gatumba mu ijoro ryo kwa 13 rishira uwa 14 ukwezi k'umunani 2024, ahari kuhabera igikorwa cyo kubibuka. Bitandukanye n'indi myaka, abitavye iki gikorwa bari bake cyane kandi nta majambo menshi yahavugiwe. Abashyitse muri ico kibanza bari bambaye impuzu zirabura, ubona ko bijiriwe. Bamwe mu bafasoni bari baje kwibuka babo bavuga ko bibabaje kubura uwawe ukabura n'ubutungane. Tuje kwibuka kuko twababaye, turashavuye nyine, twaje kwibuka abacu kuko badusize. Uyu munsi ni akababaro kenshi kuri twebwe, kubera kuko twapfuye tuzira uko dusa, kandi natwe turi nk'abandi bantu. Imana yaraturemye kimwe n'abandi, ariko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bwararenganye. Twasaba kuko mwoturenganura natwe tukagira amahoro, tugatura mu gihugu kimwe n'abandi. Ni umunsi w'umubabaro mwinshi, biratubabaza iyo tubona abantu bakoze ibi bagumye bidegembya, kandi hari abantu bavyemeye ko aribo babikoze. Bibaye imyaka 21 nta butungane, batarahanwe kandi bidegembya mu gihugu. Uwaserukiye imiryango y'abanyamurenge yaburiye ababo muri iyo nkambi yo mu Gatumba, Lazare Sebitereko, nawe nyene yagarutse ku kibazo cy'ubutungane.
icyo twebwe dutekereza habuze ubushake kuko ababyiyemereye barahari baba baranahereye no kuri abo bemeye bati twebwe twabikoze bagaheraho ariko iyo hatari ubushake ntaco twogeraho mu gihe rero abantu bapfiriye mu maboko ya Nations Unies irahari imyaka 21 iraheze abantu bapfuye bavuye muri Kongo bafite igihugu cabo abantu bafite aho baguye Burundi none abo bantu bose nitwe twirirwa tugenda dukomanga tuti nyabuna nimutunganyiriza abantu. Ntibiramenyekana impamvu umugigo wo kwibuka impunzi z'abanyamurenge biciwe mu Gatumba witabwe n'abantu bake ugereranije n'indi myaka. Iryo bara rikigwa umuhari Palipe Hutu FNL wagwanya leta y'u Burundi ukoresha ibigwanisho waremanze ko ari wakoze ico gitero cyahitanye abantu 166 hakomereka abarenga amajana 2. Kuva ico gihe ababuza ababo bagumye basemerera ko abakoze iryo bara bahanwa. Ababuze baramaze kwitura ubutungane bw'u Burundi kuri ico kibazo ariko gushika ubu nta urafatwa canke arenguswe imbere ya sentare. Mu Gatumba Patrick Waso hatugeje ku isaha 1:15 mu Rwanda no mu Burundi ni nayo saha iri Gatumba. BBC Gahuza urayumva no kuri Kisura FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Mukanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ndi Prudence Nyumva. Tujye muri Philippine ku nkuru y'abimukira b'abarundi bavuga ko bamaze igihe cy'umwaka urenga bafungiwe ku kibuga cy'indege i Manila mu murwa mukuru. Abo barundi bagera ku 8 biganjemo abagore n'abana bemeza ko binjiye muri Philippine bagiye gusaba ubuhungiro ariko aho kubuhabwa batabwa muri yombi. Umwe mu bavuganye na BBC yinubira ko babayeho mu buryo bubi burimo kutabona ibyo kurya bihagije ndetse n'isuku. Bongeraho ko banakorerwa ihohoterwa ririmo nko gutukwa n'abashinzwe umutekano. Ariko abategetsi b'u Burundi bo bavuga ko icyo kibazo cyabo batakizi. Inkuru irambuye tubaze Alain Majesté uri i Buruseli. Uyumvira umwaka n'amezi 2 utabona izuba, abana bataronka aho bakinira bataronka ivyo bakina mwishamba aho byo babigendeka. Uyu numwe mu barundi 8 bahoye ku kibuga c'indege ca Manille mu gihugu ca Philippine ni muri Aziya yo hagati mu kiringo kirenga umwaka. Twaronse bigoranye aho bari binjiye gusaba ubuhungiro na hatashimye ko mwidondoro y'uje habona avuga ko nishamwe hase rifasha impunzi ryabatereranye. Aho turi abantu 8, abana 2 b'abahungu, abakobwa 2 n'abamama 2. Twashitse mu 2024 twebwe aho turi ni muri terminale ya mbere Transit Ronge ko ingene badufashe n'akamaramaza tugishikaho nyene tubabwiye ko tuje gusaba ubuhungiro ikintu bihutira no gushaka kudusubiza inyuma cyatubaho mu buzima épouvantable. Mwijoro niho uwo munsi niho twandikiye HCR. Rero HCR yo muri Philippine ni ikoresho kimwe mu bikoresho bya leta yapuya les actions du gouvernement ahubwo yacinyegera kwamaze ukwezi tutoga ni ibintu biteye ubwoba. Tubaho nabi, abasekirite badutuka bavuga ko dusa nabi turibijuju hakagera igihe twe tuja koga muri toilette. Ikindi yemeza nuko abo barundi bagizwe hanini n'abagore n'abana babayeho mu buzima bubi aho batavuzwa canke bahabwa ivyankenerwa bibafasha kuryama no gufungura. Aho turara rero hateye isoni, turyama hasi hamwe twese, abagabo abagore abana, inane de moi ahantu hasi ku matapi. Ubwa mbere aho twajya mu makaroto nibara ni hamwe nyene yamagwaye amafyigo yamagwaye kubera aryama nabi malheureusement umugwaye ntavugwa nabi ufite anemia ufite hyperglycemia canke hypoglycemia hari n'abagutuka hari n'abo gufungura ntibyoroshe. Abarundi baboheye kuri ico kibuga babonye ataho bitaho bavuye bitura ishiramo ry'abarundi b'impunzi ryo mu Bubirigi. Burundi and Refugee Voice risanzwe rikorana n'ishiramo HCR ku mugabane wa Buraya. Desire Ndayizeye arirongo yavuga ko naho basemereye byabaye iby'ubusa. Biranatubabaza cyane kuko ndiko ndishuza ejo bundi nandikira HCR yo ngaho i Buraya harageze igihe ndababwiza ukuri ndababwira nti mbega burya yaba barabanyaburaya canke abo muri Amerika babayeho muri ubwo buzima abarundi bene wacu babayemwo ako gacere kari kuba kameze uko. Birababaje rero biteye agahinda muri kino gihe twari twibaza ko
agateka kazina muntu kariko karatera imbere ugasanga rero hariho bamwe bavugirwa n'abandi ntibavugirwa birateye agahinda. Mu gisata cabonekeje impunzi ya sere mu Birigi aho abarundi bituye tubabaje batubwiye ko ico kibazo koko bakizi kandi babajije abategetsi ba Philippine na Aser muri Aziya kugira barabe ko ataco bofasha. Ntavuye mbaza mu buserukizi bwa Philippine mu bumwe bwa Buraya busanzwe bufise icicaro mu gihugu c'u Birigi bakabambwiye ko ico kibazo c'abarundi ataco bakizi ko bambwira ahubwo ko no bariza mu gisata kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ca Philippine. Abo nabo ndabakuye bakabambwiye ko no bandikira ubutumwa bugufi bwa email ico nihutiye gukora. Yamara akakanya dukoze iyi nkuru haciye amasaha hafi 48 tubandikiye bataratwishura. Namushikiranganje bw'imigenderanire bw'u Burundi navuganye na Sonia Niyubahe abavugira akaba yanyishuye mu butumwa bugufi ko ico kibazo ataco bakizi ko. I Buruseli mu Birigi Ana Majesté Barenga. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye uracyagendera ku gitsure cya mama wawe yagusigisha ubanza ugira ngo abantu bamenye ko uteretanyira neza bagufata nabi kandi nyamara kiriya cyana gikubiye neza we kuba mwiza byo simbihakana ariko bikiduguza n'ibikorwa bya Karabu yo munsi y'umunyi. Felicia irahera ko Karabu atari urwitwaza ngo ubone kumugeraho. Ni 12:45 kuri BBC. Isango rero nejo kuwa kane hano kuri BBC gahuza miryango reka none tujye mu mikino yo guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe y'ibihugu ariko imikino ihuza abakinnyi bakinira muri shampiyona z'imbere izwi nka CHAN. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Yves Bucyana dukurikiranira iyo mikino ari Kigali mu Rwanda. Yves, mbere kujya ku mikino nyirizina reka tubanze duhere ku nkuru yishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ivuga ko Kenya imaze gufatirwa ibihano. Ibyo bihano biteye gute byatewe n'iki? Perezida Kenya yaciwe amadolari 50,000 kubera icyo CAF yise guhungabanya umutekano ku kibuga mu buryo bukomeye kwabayeho ku kibuga cya Kasarani mu mujyi wa Nairobi mu mukino ikipe y'igihugu ya Kenya yakinnye na Maroc ku cyumweru. Kenya itsinda Maroc igitego kimwe ku busa. CAF kandi yavuze ko imikino ya Kenya ishobora kwimurirwa muri Uganda cyangwa muri Tanzania ibintu nibidahinduka. No kuvuga imyinjirize ku kibuga hanyuma kandi no kubumbatira umutekano bisanzwe bikorwa ku bibuga. Tugarutse ku mikino nyirizina rero imikino y'uyu munsi yari iteye gute yagenze gute? Umukino urangiye mu kanya wahuzaga Madagascar na Repubulika ya Centrafrica urangiye Madagascar itsinze ibitego 2 ku busa ihita ifata umwanya wa kabiri n'amanota 4 mu kanya saa moya z'i Kigali cyangwa z'i Bujumbura. Ikipe ya Mauritania irakina na Burkina Faso. Mauritania nayo ifite amanota 4 ubwo ngubwo Burkina Faso yo ikaba ifite amanota 3. Yves, tugarutse gato ku mikino yabaye ejo hashize umukino ukomeje kugarukaho ni wa Nigeria yatsinzwe na Sudan ibitego 4 ku busa. Abantu baribaza niba Nigeria yaruhereje ikipe ya nyayo ikomeye kuko Nigeria isanzwe izwi nk'imwe mu makipe akomeye ku mugabane wa Afurika. Nigeria ni ikipe isanzwe izwi ariko Nigeria iri mu gikombe cya CHAN igaragaza ko itari yiteguye gukina iri rushanwa na shampiyona yayo. Buriya shampiyona yayo isanzwe yo mu gihugu ntikibarirwa muri shampiyona zikomeye cyane muri Afurika kuko abakinnyi benshi abakomeye bigira i Burayi. Hari n'abandi babaye basigaye baza mu bihugu byacu nk'u Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya n'ahandi. Iyi mikino rero kandi iranakomeza ejo kuwa kane hateganyijwe iyihe umuntu yahanga amaso urutindi ni nk'iyiwuhe? Imikino yombi irakomeye. Ejo bazajya i Nairobi. Ikipe ya Maroc ihatanira umwanya wa mbere izakina na Zambia isa naho yo yasezeye mu marushanwa. Hanyuma hakaza Angola izakina na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikeneye ayo manota cyane kugira ngo irebe ko nayo yabona itike. Urakoze Yves Bucyana wadukurikiranaga ibyo bya CHAN ari i Kigali. Reka tunagume i Kigali nk'ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriho neza.
Consolatrice Niyibizi ni umubyeyi akaba n'inzobere mu kuvura indwara z'imitekerereze n'amarangamutima ndetse akuriye iyo serivisi mu bitaro bya Nyamata mu karere ka Kanzenze. Ariko Consolatrice afite umwihariko, yize ndetse akora ako kazi afite ubumuga bwo kutabona. Twaramusuye mu gutebya kwinshi atangira tubwira uburyo avugana n'abarwayi. Ni communication isanzwe, nkoresha telefone. Uko ureba kuri telefone uka screen ikaguha amakuru, nanjye niko nyikoresha. Uretse ko noneho uburyo nkoresha ngiye butandukanye, ngiye telefone nkoresha inshyiramo application yihariye isohora amajwi. Wacereka gatoya. Yego, ubu ni ukuvuga ngo nyakije ijwi kuryumva. Volume nariyongeyemo umubare igezeho nicyo yarimbwiye. Ubu rero ibindi ushatse nko kujya ku mbuga nkoranyambaga nzanjyaho irambwira cyo nkoranye ntega amatwi. Aha ngaha juste WhatsApp, YouTube. Uko wowe ureba kuri screen, ngiye biri kuri screen ryajwi ya application isohora amajwi isoma ibiri kuri screen ngiye nkabyumva n'amatwi. Ni nako ubigenza kuri computer cyangwa se kuri mudasobwa. Nkora akazi niyo application n'ubundi nkoresha. Umuntu ashobora kwibaza imibanire yawe n'abarwayi imeze iti? Biterwa n'urwego rw'uburwayi bariho. Abarwayi b'indwara zo mu mutwe bagira ibyiciro byinshi. Hari ababa badafite amakuru y'ibirimo kuba babandi batagenzura amagambo bavuga n'ibyo akora atazi ibyo ari byo. Uwo nguwo nkuko nawe mwahura akagutuka, nanjye ashobora kuntuka kuko nyine adafite ubwenge. Ashobora no kuntuka arebye uko yambonye akavuga ngo turi muganga, nguriya muganga ni impumyi, akabivuga gutyo. Cyangwa se hari uwigeze kumbona kubera bajya bagira ibimenyetso bitandukanye mu myumvire y'icyo gihe arwaye, yumvaga ari Imana. Akimbona rero arangije ahita ambwira ati shati wowe ngiye kugukiza. Yego, ndiya dabuta rero ko manzi neza ku bibazo bafite babizi, yavuze gutyo ndamubwira nti niwe nari narabuze, ni ngaho se nkize. Ubwo rero bituma tubana neza, turakundana, aho bagora abandi ahubwo simbiza ukuntu bigenda, njya mvango n'Imana ifite ukuntu ikora ibintu byabo, nta murwayi ujya n'umwe nta na rimwe birambaho. Amasomo yo kuvura Consolatrice yize muri kaminuza y'u Rwanda ngo ni inzozi yahoranye ari umwana muto. Cyakora rimwe na rimwe ngo ntibyari byoroshye akiri ku ishuri. Jewe rero mu bwana bwanjye numvaga nzaba muganga, nibyo nakundaga, nibyo nashakaga. Hariho gucibwa intege cyane kugeza no kuba arimo muri kaminuza benshi barabimbujije. Ndi muri promotion ya mbere yagiye muri kaminuza 2008, yari y'abanyeshuri bafite umwe kutabona batandukanye, barabahungu n'abakobwa. Ishuri twari tugiyemo bwari ubwa mbere no babonye abantu nkatwe baje abanyeshuri babo, bumva ko dufite ibizatugora. Rero nge ndi determine ndavuga nti mureke noneho mbigerageze, n'ibyanga ubwo ni ngewe nzamba mpombye, nzasubira inyuma mpindure. Ntabwo byananiye, narabishoboye kandi nari mfite amanota muri rusange yari meza. Abanyeshuri se mwabanaga gute? Ikibazo cy'ubumuga navuga ko ari ikintu buri wese yumva mu buryo bwe. Hari ubyumva kumva ko uretse wenda izo mbogamizi umuntu afite, hari umuntu nkawe bisanzwe. Hari abandi batubonye batekereza ko bagowe bigiye kubavuna ko tugiye kubana tuzababera imigogoro, akavuga se bazagenda bite. Ariko navuga ngo uko twagiye dutindana nabo babona nta bidasanzwe, kenshi twitsa nabideburuya kwishakira ibisubizo, dusangira byose, ambiance tukazisangira, ibibazo tukabisangira, byageze aho nyine batwisangamo babona ko nta kibazo. Consolatrice rero amaze imyaka 4 muri kaminuza ararangije. Umunsi urangiza amashuri wiyumvise umeze ute? Uhamagarwa nkuko bahamagara abandi, mazina yacyo gihe baduhamagaraga mu mazina, wari umunezero kuri nge n'umuryango wanjye, ntabwo njya mbyibagirwa. Rero uvuye aho ngaho uje ku isoko ry'umurimo, tubwira akazi ka mbere wabonye byagenze gute? Byari bigoye, abenshi cyane twahuye barambazaga ngo ese ntibyaba byiza ugiye gukora muri bya bigo byanyu? Ibyo rero byagiye bituma ntinda kubona akazi kubera izo mpamvu. Yego, ariko nashatse akazi nariyemeje ko ibyo bigo bavuga ntazigera nanabikoramo, sinabishakaga kuko numvaga nshaka kugira performance impanganye n'abandi badafite ikibazo nk'icyo mfite. Narabiharaniye rero kugeza ubwo mbigezeho, numva rero nyuzwe. Consolatrice Niyibizi watubwiraga ubuzima bwe nk'umubyeyi n'umuganga ufite ubumuga bwo kutabona. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza.
urakoze Yvette Kabatesi na n'uwo mudamu mwaganiraga mu kiganiro cy'abagore. ni namwe mutugejeje ku musozi w'ibiganiro byacu. nkwibutsa ko ushobora kongera kubyumva kuri bbc-gahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. ndi Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. urararyana. Thank you.